reka none mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri utwo mu masaha ni mugoroba, igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha ku gicamunsi, igitondo kiza kuri utwo mu masaha mu gitondo. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki 3 z'ukwa 9 2025. Birumvikana rero nta kindi tugarutsemo, ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi bikomeje kugenda abibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Moto izobera ibintu byakomeye, byamaze kuba ibindi rwose. Nyamuneka ibintu rwose byadogereye mu gihugu cy'u Burundi, kuko ubu tuvugana ariko de amakuru nari ngiye kubanza kuyinjiramo, nari nabanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, mu makonti agiye atandukanye ndetse no mu gisagara cya Bujumbura, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa na Zimbabwe. Tubaye ikaze. Ariko kandi rwose badukurikira bari mu Bufaransa, mu Bubiligi, bari muri Australia, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo tubaye ikaze. Tubikuye ku mutima, ni byinshi cyane rero bigiye kuba rwose bigenda bicicikana mu bikomeje kugenda bitangarizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byo mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi, harimo harava ingabo nyinshi cyane zikomeje kugenda zinjira mu bice by'umwihariko by'iminembwe. Izi ngabo rero ngo nta kindi zigiye gukora ni uguhangana n'ubwoko bw'abanyamurenge. Nyamuneka igihugu cy'u Burundi ukaba ureba yuko ari igihugu cyamaze kuba rwose kikora ibitero. Gusa abarundi benshi bakomeje kwisuka rwose, nabonye ingabo nyinshi cyane. Imana niyo gutabara abanyamurenge rwose bagatsinda. Nyamuneka kuko izi ngabo nta kindi zigiye gukora uretse kugoma guteza umutekano muke. Ngira ngo turaza kubyinjiramo tunabigarukaho gato cyane. Muraza no kunyemera rero dusimukire mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byano muri teritwari ya Walungu. Turaza gusimukira muri Uvira turebe uko situation ihagaze. Ni Uvira kugeza amagingo nayo ikisukamo abarundi ndetse banamaze no kuba bakanira ku rwego hejuru. Ibyo si byo gusa bikomeje kugenda bigaragara kuri tere y'ikibuga cy'imirwano. Nakubwira yuko ubu tuvugana icyitwa CNDD-FDD naro gikomeje gusubiranamo, by'umwihariko ko nayo yatangiye kugenda igaragaramo amacakubiri ndetse n'ukundi guhangana gutandukanye. Turaza yenda kubikomozaho dukomoze ku gisirikare cy'u Burundi cya FDNB, nubwo kirimo kirerekeza rwose mu gice cyo muri Sud Kivu, naho navuga ko ibintu bitifashe neza habe namba muri rusange, kuko nacyo kirimo kiragenda gipfa byinshi bigiye bitandukanye, birimo n'ibintu by'amoko muri rusange. Ubwo rero rwose birumvikana ko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu bishobora kuza gukomeza guteza kamba yaye. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho, uwitwa Kasita Olivier, uyu ni generali. Nyamuneka rwose wazalendo zamaze kuba zambarira urugamba, zivuga yuko rwose zigomba kuza kuba zimushyira ku butaka. Aya ni amakuru nayo yangezeho, ndavuga ati ndaza kuba nyabagezaho. Si ibyo gusa, turaza kuba turebera hamwe byinshi birimo biragenda bivugwa, by'umwihariko ku witwa General Neva ukomeje kugenda akora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ahangane mu buryo budasanzwe n'intare za Sarambwe. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane. Hari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bakamejeje, bakomeje kugenda bavuga ko igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora amahano, ndetse bimwe mu byo kiri gukora uretse kuba bazabiryozwa n'Imana yo mu ijuru izabibabaza bo n'aba baserukanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo aho tuba tuvuga Generali Neva. Yes, twirukanse cyane rero, ngira ngo sinjya ninda, murabizi nkubita mbangura. Nyamuneka munyemerere by'umwihariko mpite rwose ibintu birambura mu buryo bwihuse. Murabizi mba negereje umutaramo kugira ngo nawe tuze kuba tumuterekaho kugira ngo dukomezanye agende nawe atuganiriza tubwira byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Ubwo rero reka mpite nkubita mbangura kugira ngo nawe akanye aze kuba agasigarana. Ariko duhere gato kuri iki kintu kijyanye na CNDD-FDD. Ni CNDD-FDD kugeza amagingo ya itari kumvikana. Uwitwa Gatoni Rwasa uyu ntari kumvikana na Neva, ariko kandi nanone ku rundi ruhande ugasanga atari we gusa, n'abandi banyapolitike bagiye batandukanye by'umwihariko nabo batarimo barumvikana habe namba, kuko nk'umunyapolitike bita
Reverien Ndikuriyo nawe ntiyumvikana na Neva. Abo bose rero ni bamwe mu bantu bashobora kuza guhangakisha igihugu cy'u Burundi, bagatuma hashobora kubaho ibintu bisa nk'amabara cyangwa se amahajabu mu gihugu cy'u Burundi, kuko kutumvikana kuri hagati y'abagabo gushobora kuza gutuma harimo bamwe bashobora kuza kwasiga ubuzima. Ikindi kandi nanone nari nababwiye mu nyine abanyamulenge benshi barimo baritwa n'abarundi. Ubu tuvugana rero igihugu cy'u Burundi, uwitwa General Neva ati ngomba kuva ku butegetsi nta munyamurenge ukibarirwazwa muri Sud Kivu. Ibi rero nibyo arimo arakora, aho imirongo y'abasirikare ikomeje kwerekeza mu bice by'iminembwe, by'umwihariko ijya kwisasira abanyamurenge. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu navuga yuko atari byiza habe namba. Andi makuru rero akomeje kugenda atangazwa, nubwo iyi mirongo irimo iramanuka, nako abanyamurenge nabo bari gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo birwaneho mu rwego kugira ngo badapfa kuko hano guhagarara cyangwa se gutuza no gupfa. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bigaragara. Ubwo iby'abanyamurenge ndetse n'abarundi nabyo turaza kugoma tubikurikirane tumenye uko situation iraza kugenda igenda. Gusa icyo nababwira cyo ntago byoroshye nyamuneka. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda atugeraho, by'umwihariko arimo aturuka mu gice cy'iminembwe, ariko kamanze nakiri umuvandimwe cyane cyane tubanje kwifatikanya n'abariko barabura ababo mu ntambara ziriko zirabera mu misozi yo mu Minembwe, aho ingabo z'u Burundi zifatikanije na FDLR na Wazalendo bagiye gutera abaturage bari paisible bibera hariya mu misozi, hanyuma bakabashora ku ntambara kubera kagatima ko gutsemba abo mudahuje ubwoko, kagatima ko kugomba kutabana neza n'abandi, utitayeho amoko, inkomoko ndetse n'ibitekerezo biba binyuranye muri politiki. Ugaca usanga rero izo drone, izo ntambara ziriko zirahitana wa muturage atanyungu afite mu biriko birabera muri za politike zikorwa na guverinoma ya Kinshasa, guverinoma y'u Burundi ndetse na politike muri make zibera muri kano karere, zihitana umuturage mutoya mu gihe wewe atanyungu abifitemwo mu biriko biraba. Nkaba ngomba rero gutanga pole, guhoza abantu bariko barabura ababo muri ibyo bice byose tuvuze. Hanyuma umwihwezo nagomba gukora cyane cyane burya mu bijyanye n'intambara ibera muri East Congo, hari ibintu byahindutse. Hari ibintu byahindutse bivanye nuko abanyapolitike bafitaniye ibibazo muri izo ntambara bagerageje gushakisha igisubizo gishobora gutuma mu burengerazuba bwa Kongo haba amahoro, kuko murabona ko biteje ibibazo ku mipaka y'ibihugu bibanyi, haba guhereye muri Sudani y'Epfo ukaja muri Uganda, ukaja mu Rwanda, ukaja no muri Tanzania no mu Burundi. Murabona yuko uburengerazuba bwa Kongo bumaze guhungabana, hanini byatumye ibyo bihugu bidashobora kugira amahoro. Impunzi nyinshi, imigwi y'abicanyi iba ijagajagaraye muri ibyo bihugu, kandi ugaca usanga irakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Hanyuma rero nagomba twavuze byinshi ku bijyanye na politike zikorwa z'ibihugu. Turavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, abakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri teritware y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba cyangwa uburere vyigaruriwe n'imigwi y'abicanyi canke iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, canke iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu.
nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda, ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo, ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'état partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Ico nagomba kuvuga rero niki, nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba. Intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, nugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, nta ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nivyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo kihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera kabituze nk'uko mu bindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nico kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenaires n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga. Ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politike bagira abagenzi, bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenaires b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu intambara ihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice, nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington? Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwara avuma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu
by'abarongoye ordre mondiale ihari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etazi nariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha ko ikindi gihugu cyari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakaba boshobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu, dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko impinduka ku bijanye na ordre mondiale, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi aribyo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo, maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumigwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icizere kininiya ibiganiro bya Washington, ko ibiganiro bya Washington burya nivyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye, ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane canke Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimwo. Iyo leta ya Kongo na AFC Virtua baganira Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemo abarimwo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano, na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko urucuruza rwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo ushobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka naco, kuko arico kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri ico gihugu cyari cyari igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel, ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, kubera birimo ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Scenario igira kabiri, mu gihe
ibiganiro bitokunda noneho akaba inzira yo gufata umuheto. Ico gihe u Rwanda gobangaje, AFCM turayobangaje, Uganda yobangaje n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi, byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye ihambaye y'abakatumbi, y'abafayuru, y'abakabira n'abandi benshi imigwi ikomakomeye, imigwi za katolika, amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nico gituma ubona bamuhatira ibiganiro muhuza abakongomani bose. Nico gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata ya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo yabyaze umusaruro akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari yavuga ikinyarwanda, avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ivyo bihugu vyari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukorana n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske. Kuko iyo ugiye ko investissement hatari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo baganire bagira imbaraga n'uzo muri na AFCM ndetse no kurwanya u Rwanda, urabona ko Amerika itabyemeye, kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runini mu bijanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi, z'Ubufaransa, muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishize ko byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje, bakabona yuko nico gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ivyo bikorwa. Ariko muri ya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage witaweho, ahanini c'est la sécurité des investissements y'ivyo bihugu bikomeye. Ariko niyo bishitse nico kikiyongera yuko n'abanyagihugu nabo bakingirwa bakabona amahoro. Ivyo navyo ni drapo nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ni igikorwa ciza mu makuru. Ico gituma rero Amerika itari kwemera diri hagati yayo na Kongo gusa, ikirengagiza u Rwanda, kuko u Rwanda rufite ibintu byinshi Amerika ibona vyofasha pour garantir les investissements zabo muri mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa. Nico gituma ngaho twogira kudosha pour u Rwanda, politike yayo internationale, politike yayo mu bijanye n'ivy'umutekano, politike yayo mu bijanye no gutunganya neza igihugu, ibyo twobakudosha kuko igituma bizigwa n'ivyo bihugu by'Uburayi, bya Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye by'Uburusiya n'Ubushinwa, ugasanga barahurira yuko u Rwanda rufite uruhara runini mu bijanye n'uko ibihugu bikwiye kubana, n'uko ibihugu bikwiye gukorana, cyane cyane dans les affaires. Aho rero nico nagomba mvuga yuko twoha amahirwe, tugaha amahirwe Washington. Ariko twari tuvuze mu gihe byo failinga, turabona ko intwaro ya Tshisekedi ishobora kuvanwaho, kandi n'intwaro y'u Burundi nayo nyene ishobora kugereranirwa nuko ibyo biganiro bitoshika ku ntego.
kuko u Rwanda Burundi rusigaye bazariyeri y'intambara zibera muri East Congo, kandi Burundi bwaremeye officiellement burisinya yuko bwemeye kubandanya izo ntambara. Nico gituma ruguma rungika y'abasirikare, ruguma rungika y'intwaro, ruguma rufatikanya na Congo mu bikorwa bibabaje cyane byo kwica abanyamurengare ya mu Minembwe, kwica abantu Uvira. Ibyo bintu rero birababaje kubona Burundi bwarahisemo nabi, bukaja inyuma bugashigikira abantu bashobora kurya abantu batabenyegeje, bariko barifata amafilime, bakemera gushigikira umuvumo w'abantu biyemeje gusesa amaraso y'abantu, babaziza ubwoko, babaziza uko baremwe. Ivyo bintu birababaje cyane kubona leta ya Ndayishimiye yahisemwo iyo nzira. Niyumvira rero yuko ibyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi cyane mu gihe ibiganiro bya Doha, ibiganiro bya Washington bitonyuramo. Niyumvira yuko iyo scenario ya kabiri yakwegera akarambaraye cyane cyane igihugu cy'u Burundi, kuko ciyemeje kuja mu mugongo wa Tshisekedi, mu gihe Tshisekedi wewe ari kure izikinshasa, ariko wewe Ndayishimiye ntigeze aharura ko ari we yegereye iby'izo ntambara. Rero kuja kuvyidabikamo bishobora kumukwegera intambara zikomeye. Scenario ya gatatu nuko ibyo bihugu bishobora kugira icyo twakwita double jeu. Double jeu ni uburyo bwo gushigikira l'équilibre de conflit. Bakaba boshigikira leta ya Congo, wanashaka bagashigikira n'u Burundi, abandi bagashigikira AFC M23, bagashigikira n'u Rwanda, kugira ngo n'ibyo biganiro ntihagire icyo bishikako, bikazoguma biganirwa biva Arusha, bija Nairobi, bija Mozambique, bija Angola, bigaruka